uriko uranyumva umeze neza, reka nongeze volume basi. Uriko uranyumva? Halo, My God, uriko uranyumva umeze neza. turashima bose. Tuvuge mu majambo makeya, witwa nde? Nitwa Ndakowenimana Jean Bosco. Ndakuwenimana Jean Bosco, wanduyikiye amaudio wewe urira uvuga ko wibwe amafaranga, wayibwe nande? Bwakeye mugisha n'umusi mwiza, hama twe hariho umuntu umukozi dukorana yaraduhaye inomero z'umuntu ngo arungike amafaranga, bamwitwa Runo, atubwira ngo abadeyira, hama twe turagenda, hariho ukuntu tutuma amahera ino ku cuma cenda ahantu bitwa Digidaga, hama guhera itariki 19 z'ukwa mbere 2026 bana uwo muntu turamuhereza amafaranga, tumuhereje amafaranga kugera n'itariki yaturungikira umuryango waramerewe nabi, turiko turamwishuza aratwandikira ama message ngo ndabizi, kugera n'izi saha bana ntiturumva niyamba. Turabantu bane, gajewe nivuge ngo ariko kiwanje kubera abandi sinzi impamvu zabo, kubera je nasize umuryango i Burundi mpanze hagi Bujumbura muri Kamenge, cogenda nayo murungikira umugore baramutaye no hanze, bana cenemera kugwatiriza n'ibintu vyo mu nzu, kubera kwari ukwezi kwa mbere nshitse aha Dubai, niyo mafaranga bari bampemvye, kubera je naje mu kwicumi, rero ukuntu banza gukora amezi 2 udahembwa, umva ayo mafaranga yari amahera mpembwa ubwa mbere, amafaranga 540 y'amadiriyamu. Ico gihe yari yatubwiye ko atuvunjira kuri 62, kuvuga ndayakontoroye yari 900. Rero nosaba yuko mumumbariza akadufasha utwo dufaranga, murabona amahera yo ngaha Dubai aragoye ica ryayo, mwoba mukoze mubwire ijoro ryiza, mbaye ndakenguruka inyishu muzompa. Sawa bana, amafaranga twayamurungikiye 19 z'ukwa mbere, ayo mafaranga yari 540 y'amadiriyamu, kuvuga ico gihe twari twavuganye ko idolari ryavunjwa 62. Hariho n'abandi nyuma yanje, urumva je nivuge ko ariko kanje, umva abandi nabo nibakenera azokurondera, nanjye nakengurutse ku biganiro nagumye ndagukurikirana, burya kuva mu masaha 6 nagumye ndi ku rubuga numva abantu bafashije, mvuga tereka nanjye uno munsi ndamwitura. Iyo n'indi n'ifoto yiwe, iyo n'ifoto yiwe nyene, iyo foto yiwe yari yazisize kuri sati, cendazitora cendazerekana uwo bofre yahaye inomero muramuwe, bana caravuga ati nuwo nyene, yari yambwiye uko nyene, nawe nacenda zimwereka ati none Haruno suye, acavuga ati nuwo nyene vrema, nawe yarabitwemereye ko ari we. Hama ifoto yiwe nuwo nyene, utwayatumiye n'uyu amwitwa Runo, hama nomero yiwe niyo nyene, izina n'uwo nyene bitwa Runo, twumva ngo abadeyira, kubera twe turi ino Digidaga, urumva kwipakiza dushikiye deyira, bana byaradusumbuye kubera ntiturahamara iminsi ngo tunahamenyere. Mwoba mukoze mutwishurije utwo dufaranga, umuryango kubera i Burundi umerewe nabi vrema. Umuntu twari twayasheye ko kwitarata ngo bamwitwa Runo, bakorera deyira. Subiramwo ngo canke ba. Urabona umukozi dukorana yaduhaye nomero y'urungika. Nshaka kumbwira wampaye ifoto, urambwira ati
uyu n'umuntu yatwivye amafaranga sivyo ga mwene wacu urambwira none ndiko ndakubaza rero uyu muntu wampaye ifoto ngo yabivye amafaranga wampaye na fagitire y'ivyemezo uramuzi ntawuzi aho uvuga ngo turafata ko atari vyo kuko dushaka twebwe ibintu bifite ivyemezo rabo twebwe mu kugira tuyarungikeko hariho umukozi niwe yaduhaye iyo nomero yiwe hama ivyo vyemezo navyo karya karese nakurungikiye na karese imashini isohora kemeza yuko amahera wayamutumiye kw'ikarata. okay none mwayatumiye nde uwo mwatumiye amafaranga yitwa gute Ubona ko hari nomero yitwa Aruno. yitwa Aruno uvuze ngo muri bangahe mwayamutumiye ryari nivyo navyo nshaka kuvyumva Kwirumu aho turi dusigaye turi batatu ubundi nawe ari Shaja ubundi ari Shaja reka nsharinge screen kubera igituma nabikoze niko namahamagaye akakwitaba je n'undi muntu ankurikiye umuntu aje akwitwarira je sindi umucamanza mugabo urumva je nshira abasuma hanze nkahanura urumva iyo umuntu aje rero akwitwarira ashaka ko ndabahanura canke ndabumvikanisha hanyuma nkagutelefona ntiwitabe nabishira hanze ibi abantu bose mu byumve kandi mu byumvirize uwe tuvugana rero ndiko ndagufata amajwi uvyumve ibyo tuvugana byose kuri mu kiganiro ko mutaba usanzwe uri hehe none aho bita Digitaga ni mu Kamenge canke ni ku Mutakura oya ino mu Dubai yego two turavugana ntaza aho uri inshuti yanjye none uvuze ngo uri muri Digitaga ubu umuntu wese amenya muri Digitaga hariho nuko numva yari umamba aho bavuga ngo ni Digitaga wewe urahazi mugabo abandi ntibahazi okay wewe uri Dubai uri aho bita Digitaga kubera iki none wacishije amafaranga ku muntu utazi ico ni cambere ako nakabazo ka mbere kubera iki wacishije amafaranga ku muntu utazi kubera twari tumuhawe n'umukozi dukorana bari tuzi nawe kwa muzi none uyu muntu turiko turerekana urazi neza ko ari we amuzi gute nawe nomero yazihawe na bofre wiwe bofre wiwe amuzi gute nawe wewe bofre wiwe tumubariye ko iyo ko yashitse yacatubwira ngo urabona ngo indege ubonize kiza ngo natashe Burundi ngo mwebwe ngo murazorindira ngo ngaruke ngo je ndaza harahara ngo nikiganda harako ngo ndobatuma ko ndamubereye we urumva aramuzi ariko rero ntituramenya ko buyo yaravuye Burundi nta na kimwe turamenya ko pa mu kwambere uwo bofre wanyu none aremeza ijana kwijana ko babonanye amuzi ko ari we ikintu ngomba kumenya ni point yanje nimwe gusa ni kumenya ko aya uwo muntu mwerekanye ifoto ari we wukuri canke ko bamubesheye kuko birashika uwo bofre uwo muntu dukorana aramuzi n'uwo mukozi dukorana kura iyo dushaka kumufata yatatwereka uwo bofre nawe yavuze ati bofre nawe yoca twereka ubu nawe yamaye nomero yaravyemeje ko amuzi neza ko yitwa Aruno irindi yitwa nde iri nagonze twobaza uwo bofre akatubwira yari yanatubwiye ngo tuje kuri ambassade aho nyene ngo deyire mumwishuza amafaranga ngahe mwayamuhaye ryari yayo wanje namuhaye itariki 19 z'ukwa mbere 2026 rero ni isaha angahe amahera 540 kubera icuma karani n'icayasohoye mugabo we warabibona ku ikarata 540 abari mu madolari angahe soge yari yatubwiye idolari gapfunzwa 62 ndayakontorore yari dolari 150 yari ibihumbi 900 uwundi nawe bamutwa Udirike yari yamuhaye 900 y'amadiriyamu uwundi nawe bamutwa Jamali yari yamuhaye 205 y'amadiriyamu uwundi nawe bamutwa Samuel yari yamuhaye 5 ayo yose yari abafitiye muri atananje yose nangahe mu marundi no mu madolari mugereranije
kuvuga nk'ubu rero nje ndabigwiza noce ndabibona kubera ico gihe yatuvunja 602 nk'uwo w'amajana 9 aho harazi ku miliyoni n'amahera. reka twihute ntaco ivyo tubiveko. None ubu mwebwe mu by'ukuri ubu muriko mwishuza nde canke mwipfuza iki kuko namutelefoni yaze kwitaba? Twebwe ubu ico twokwifuza nuko wodufasha umutoye ukamutubwirira akaduhera utwo dufaranga umuryango canke akadusubiza ayo twamuhaye. Yase kwitaba kandi ari ku murongo. Ikintu ngomba ce nkora kino kiganiro imbere yo kugishira ku mugaragaro mbanza kukimuha inbox acyumvirize, niyumva kimunyuze ataco kimubwiye mu kanya yaza kwibona ku rubuga. Mugabo niyaza kumva yuko sohora iki nacyo abaye amafaranga yanyu ntacyo nza gupostinga kuko mba ngomba gusa igituma ndabikora si urwanko ngomba ntiyongeye kwiba abandi. Ego vrema aho bigikoze neza twebwe nako tutagize tumurindire. Urumva nawe Dubai urabizi ingene haguye. Twece tuva zizeri zo mu gatondo tugashikana saa 4 z'ijoro turi mu mabeto ce wumva yari amahera ubwa mbere duhembwe kuva nshika Dubai. Nuko kwezi kwa mbere bari bamenvye twese twari ukwezi kwa mbere duhembwe kubera twabanje gukora amezi 2 tudahembwe. Ayo niyo mahera umushahara twari dutanguye guhembwa. Sawa, reka ndamwamamaze rero niyabihitamwo ndamwamamaza aherukaya, hanyuma abazomwihendako nabo nakazikiwe. Okay, impanuro rero ngomba kugira iminota mikeya. Impanuro ngwiyi ku bantu bankurikiye, kirazira kurungikira amafaranga umuntu utazi. Imbere yo kurungikira amafaranga umuntu ahaje ndafise amakenga ko ushobora gusanga n'uwo mu bosi wanyu atamuzi neza. Amuzi naho vyo bari vyiza, ushobora gusanga kuko iri zina ubwiye ngo Arno hariho abantu bama barivuga mu busuma bwo kuri internet, urabyumva. N'abari muri Saudiya hari abagiye barungika amafaranga ku muntu yitwa ngo ni Arno ngo wari muri Uganda ugasanga arabivye amahera. Rero sinzi ko ari byo, niyo mpamvu usanga hari abakoresha abasuma baje bakoresha amafoto atarayabo. Aha rero ninamara kumenya neza yuko umubofre wawe niyemeza neza ko ataramubona ijisho muri yindi, iyi foto ndayinyegeza mu maso. Unashaka twoguyitsofo iyo nomero y'uwo mubofre nawe nukamubaza ati wowe bitwara uramutse mushire ku murongo, mushire ku murongo uwo bofre wiyo muhamagarire mushire ku murongo. aho reka ndamurabe ce ndamuro telefone. Umviriza mugenzi, je nkoresha umwanya, ni kuvuga ngaha je nkoresha umwanya. Aha iminota naguhaye ni minota itarenga 10, tugeze ku minota 9, twashaka tugene ku minota nk'ibiri y'uwo muntu wawe kugira ngo duce tugenda gufasha abandi. Okay, mwoba mugize neza kweli. Nsabye ko umushira ku murongo rero. Ko ndamuraba. Murabe. Imana iduhe dusanga ari ku murongo. Imana iduhe dusanga ari ku murongo. Urazi guhamagara umuntu ugashira ukamwongerako. Urazi guhamagara umuntu ukamwongerako. Niko ndamutelefona ndabe ko yitaba. Na wewe yanciye amazi namutelefone ahubwo aca Aruna wewe yifitiye kuri profile kirato namutelefone ntiyananyitavye ndamwandikira ntiyishuye. No nyene kweli. Aruna nimero ziwe ni 971 52 26 77 ntazahave abaca mu ryahumye. Reka ndaberekane nimero ziwe ndazisubiremo. Guteranya 971 52 26 77 97 code ni 9 butanteye 52 sasa nkani. Ndasubiramo guteranya 971 52 26 77 plus 971522677 bose nari karita. Okay, murakoze rero.
oke ibyo murakoze twaganiriye birakwiye. amu Reka rero singomba kuvuga byinshi hano, ibi ndabikora kugira ngo mfashe abantu, mwebwe bantu banje, kugira ngo ibi bintu turabe yuko abibwa abarenganywa ibi bintu bitobandanya. Murakoze cyane. Iri ni tangazo nama ntanga ku rubuga rwanje nka Daniel Mugisha, ni promotion y'akazi Dubai, rivuga ngo turakeneye abubatsi abafundi 50, ariko ni barakeneye kubera ko sishira hamwe ryanje, barakeneye abafundi 50, ni bamwe bubaka abamaso hamwe n'abayede 200, abafundi bagahembwa 1300, abayede bagahe icyamadirihamu avunjwa amadolari 350, hanyuma abayede 200 bagahembwa 300 ku kwezi. Aya mafaranga mugabo ariyongera yose kubera ama heures supplémentaires. Hanyuma abayede barabagaburira, ariko hariho naho batagabagaburira. Ibi kugira ngo menye byinshi cyane kuri ibi, hamagara 61 99 79 49, hitaba uwitwa Jacqueline, plus 257 61 99 79 49, guteranya 257 61 99 49. Je inimero zanje zo murazizi ni Daniel Mugisha, 358 iyi ni promotion iri kiraba ubunyene itariki 13 kwezi kwa gatanu umwaka w'2026.